Kuri uno wa 28 Ndamukiza niho umugambi PASAC watunganya ikiganiro cari catumiwemwo abakorera mu gisata c'amareresi bamwe baheruka mu isabukuru FESPACO mu gisagara ca Wagadugu mu gihugu ca Burkina Faso hamwe n'abaheruka kuronswa inyigisho zijanye no gutunganya amareresi hatibagiwe abasanzwe bakorana na PASAC. Intumbero y'ico kiganiro kukaba kwari kugira ngo abo baheruka i Wagadugu basabikanye n'abandi bakorera mu gisata c'amareresi ico bungukiye muri FESPACO. Haratanzwe kandi za certificat nkuko bivugwa na Renova Havyarimana umuhuzabikorwa mu mugambi PASAC. Igikorwa twazindukanye uno musi ni ikiganiro catunganijwe kugira ngo aba bakorera mu gisata c'amareresi bari batowe kugira ngo bagende mu isabukuru y'amareresi i Wagadugu FESPACO musanzwe muzi bagiye mu mpera z'ukwezi kwa kabiri yategerezwa guhera mu ntango z'ukwezi kwa gatatu. Bagarutse twashimye gutunganya kino kiganiro kugira ngo bashobore kuganirira abandi bakorera muri kino gisata n'abandi bakorera mu gisata c'imico n'akaranga kugira ngo bumve ivyo bahungukiye maze kugira ngo nabo ivyo bakuyeyo babasabikanirizeko kugira ngo nabo babandanye bakora neza mu byo basanzwe barangurana cane muri ico gisata. Rero iki kiganiro cari kimwe, ariko kandi hariho n'igikorwa cyo guhereza amasertifika, sinozita impapuro z'umutsindo, ariko n'amasertifika kubakurikiranye ivyigwa nkarishabwenge byo muri iki gisata c'imico n'akaranga bishika 6 byatunganijwe n'ishirahamwe Menya Media kuva mu kwezi kwa mbere gushika mu kwezi kwa kane. Hariho direction d'acteur, communication et marketing digital, mise en scène na réalisation d'un projet sur les arts visuels, kuvuga formation, hanyuma étalonnage et post-production audiovisuelle. Butoyi Nadege umwe mu baheruka muri FESPACO i Wagadugu amenyesha ko yahungukiye vyinshi. Urugendo nagize i Wagadugu muri FESPACO rwamfashije guhura n'abandi bantu batandukanye no kungurana ubumenyi cane kubera muri ico no kwita programmation yabo, urutonde rwabo hari hategekanijwe ibikorwa byinshi bitandukanye, harimwo ukuraba amareresi, amafilme, hariho uguhura n'abaprofessionnel abasanzwe bakora uyu mwuga wa sinema mu bisata byabo bitandukanye. Hariho ukwiga uguhurira hamwe n'abandi bakatwigisha kubijanye na sinema nyene mu bisata byabo bitandukanye. Hariho nka fiction, hariho naho twiga ibijanye na documentaire. Novuga yari karakaryo keza ko kumenya ibintu byinshi muri sinema mu bisata bitandukanye byayo. Mu byo nsanzwe nkora vya sinema mu buzima bwanje bwa misi yose, icambere ngiye gukora nisunze ubumenyi nakuye hari, ngiye gukora ndabiye ku byo abandi bankuriye bansangije, ngiye guca mu makanda yabo kugira naje shobore kugera kure ubwanje nteza imbere n'u Burundi mu gisata ca sinema. Nawe Bimenye Ingingo Billy Arno amenyesha ko inyigisho yaronkejwe na PASAC kucitwa étalonnage zizotuma abazironkejwe bakora amareresi ari ku rwego mpuzamakungu. Jewe igikorwa nagiyemwo canke inyigisho nagiyemwo muri PASAC ni inyigisho zitwa étalonnage post production. Ni igikorwa kiba mu bikorwa by'amareresi ubwa nyuma kugira ngo ifilme canke ico gikorwa cawe kigende neza canke kibe normalize, niko banumva no bivuga mu gifaransa. Ariko ni igikorwa gifasha cyane gose kugira ngo igikorwa cawe kibe ciza canke kirabwe kimeze neza canke kitosoye niko no bivuga mu Kirundi, hama kije no ku rwego rwiza kugira ngo n'abandi bakibona urwego mpuzamakungu babone ko ari igikorwa kimeze neza. Mwamenya ko umugambi PASAC usanzwe ukorana n'amashirahamwe ya Menya Media, Adisco na Africaria, ukabuhabwa uburyo n'umuryango w'ibihugu vya Buraya canke Union Européenne.